Ndagushimiye ndagukengurukiye wewe uri kurankurikirana muri kino kiganiro kandi ndashimiye n'Imana iduhaye akandi karyo ko kuganira ku majambo yayo. Ndi Acher NIYONIZIGIYE nezereje no kubana nawe. Ndasaba Imana ngo muri ano majambo Imana ikuvugishe, Imana ikuganirire. Ijambo ngiye kuvuga ko ni ijambo rivuga ko Bibiliya canke ivyo Imana yahishuye nukuri gufise ububasha bwo guhindura ibintu, ivyiza bikaba vyiza kurusha, ibibi navyo bikahinduka bikaba vyiza, kandi ivyo bintu bihinduka bikaba ivyo mu buzima bw'umuntu ku gatwe kiwe, mu buzima bw'imiryango n'ingo, mu buzima bw'ikibano, mbere no mu buzima bw'igihugu. Ijambo ndazi ko nari maze kurivuga ko igituma ndarigarutseko nuko nzi ko hari ibintu bikigoranye mu gutahura kwacu canke gutahura kwa bamwe aho bumva yuko ijambo ry'Imana kumbure ryerekeye imishaha, ryerekeye impwemu zacu, nagakiza kerekeye impwemu mu bijanye n'ingene dukora akazi, ingene tubaho ku munsi, ingene dutunganya imiryango yacu, ingene dutunganya igihugu, kamenga ijambo ry'Imana ntaco ribivugako. Oya, ivyo sivyo na gato. Ijambo ry'Imana twarihawe kugira ngo rihindure imibereho yacu mu bisata vyose vy'ubuzima, uhereye ku muntu ku gatwe kiwe ugashitsa no ku rugezo rw'igihugu. Hari ijambo ryanditswe mu cete ca Yakobo igice ca mbere umurongo wa 22. Mu majambo make iryo jambo rivuga ngo bantu musoma ijambo ry'Imana, bantu mwigisha ijambo ry'Imana, ntimukwiye kuba abantu baza bakumviriza gusa canke baza bagasoma gusa. Muhejeje kwigishwa, muhejeje gusoma, muhejeje kwiga, mukwiye kugenda mugashira mu ngiro. Ijambo ry'Imana samajambo yanditse kugira ngo aturyoshye gusa, nkavya bindi vyo gusamaza abantu, vyo gutwenza abantu, bimwe vya comedy, nkavya byo muri théâtre aho abantu bagenda bagakurikirana inkuru bagatwenga bakaruhuka mu mitwe. Ijambo ry'Imana n'amategeko ngenga buzima ridusaba ko dushira mu ngiro ico ridusavye. Hanyuma rero muri uko kubishira mu ngiro niho hari hinduka. Hari umuntu yitwa Mahatma Gandhi, benshi muramuzi, n'umuntu azwi cyane mu burongozi no muri kahise k'igihugu c'Ubuhindi, mbere washaka n'isi yose, yarakoreye no muri Afrika y'Epfo. Ari umushingwamanza agwanira agateka k'imigwi atari abazungu, abahindi, abavanze, abirabure gutyo. Uyu mugabo niwe yashikanye igihugu c'Ubuhindi ku kwikukira kandi atantambara ibaye. Hari amajambo rero yaravuze ngo ndakunda Yesu wanyu. Yari mu Hindu, no kuvuga ntiyari umukirisu, yari muri rimwe mu madini makuru yo mu Buhindi yitwa Hinduisme. Niwe yavuze ngo ndakunda Yesu wanyu, ariko aravuga ku bakirisu ngo ariko mwebwe sindabakunda kuko ntimusa na Yesu. Asomye isezerano risha akabona ivyo Yesu yigisha yarabikunda cyane, kandi biri no mu vyamuhaye iciyumviro c'ingene yokora kugira ngo ashikane igihugu ku kwikukira. Kimwe bita non violence active, no kuvuga kudakoresha igikenye, ariko kandi ico ushaka ukakirondera mu mahoro udakoresheje igikenye. Mwumvise ico yavuze, ndakunda Yesu wanyu ariko mwebwe sindabakunda kuko ntimusa nawe. Ivyo avuga sivyo mukora, ingeso zanyu ntizihwanye n'ivyo Yesu yigishije. Iyi ni inkurikizi yo gufata ijambo ry'Imana nk'ibintu byo gushira mu mutwe gusa no kuryoherererwa, ariko ntitubishire mu ngiro. Ahandi naho yavuze ngo ndavye ivyo Yesu yigishije ku musozi. Ibi bintu yari ko aravuga ni ijya nyigisho ya Yesu iri muri Matayo cyane nihiboneka yose, guhera mu gice ca 5 gushika mu gice c'indwi. Ngo ndavye ivyo Yesu yigishije ku musozi. Mu Gifaransa bayise le sermon sur la montagne. Ngo novuga ko ndi umukirisu kuko nivyo ngendera. Ariko ndavye biranga abakirisu usanga bivuguruza ivyo Yesu yigishije. Iki ni kimwe mu bintu bituma bigorana kuvuga ubutumwa mu bantu batazi Imana, iyo abayizi ingeso zabo zivuguruza ivyanditswe muri Bibiliya. Kuko uhuye n'umuntu atizera Yesu ariko asoma Bibiliya, ariko akubona ingeso zinyuranye n'ivyo Bibiliya yigisha, usanga umutima wiwe waramaze kwiyugara. Ikindi kintu yavuze ari naco kijanye cyane n'ijambo ngira mvuge, yavuze ngo bakirisu mufise igitabo gishobora guturitsa imibereho y'ibihugu. Ndabivuze mu Gifaransa yavuze ngo vous avez un livre qui peut faire exploser les civilisations. Ariko ico gitabo mugisoma nkuko womenga n'urwandiko ruryoshe gusoma gusa. Yavuze ngo Bibiliya
ni igitabo gifise ububasha bwo gusambura amasivilisation, ibintu vy'ibifyorogoto n'ibigwarudubi biri mu masivilisation bikavaho, civilisation zikaja ku rutonde rwiza. Wari iki kibabaje ndavye ukuntu mugifata umenga ni igitabo kiryoshe gusoma gusa bikagarukiraho, ntimukijana mu buzima bwanyu ngo kibahindure, ntimukijana mu miryango yanyu ngo kiyihindure mu ngo zanyu, ntimukijana mu buzima ukora ngo gihindure ivyo mukora n'ingene mukora, ububesha gumabesha, ubugira amanyanga gumagira amanyanga, ntimukijana mu kuntu mutunganya ibihugu vyanyu ngo ibihugu vyanyu bije ku murongo uhuye n'ico Bibiliya ivuga. Gandhi ntiyari umukirisu, ariko yaremanze ko Bibiliya ari ukuri ushoboye guhindura ibintu kandi atari umukirisu. Ariko nta gitangaje, Imana yahumetse ijambo ryayo, ni Imana ikunda abantu yaremye, ni Imana ibafitiye umugambi mwiza, ni Imana izi vyose, ni Imana izi ivyo abantu bakeneye. Nta kuntu rero ivyihishuye kutoba ari ukuri, kandi ukuri ushoboye gutuma ubuzima bwabo buhindukira bukaja ku murongo mwiza. Mu bisanzwe ibigandi yavuze vyemeza ivyo navuze mu biganiro bitatu vyaje imbere y'iki, aho nasiguye ibintu bituma dushobora gufata Bibiliya nk'ukuri k'urufatiro tukakubakira ku buzima bwacu, ubuzima bw'imiryango yacu n'ubuzima bw'igihugu cacu. Ariko rero nongere nsubire mu ijambo nama mvuga, Bibiliya si igiheko co kubika mu nzu canke ku musego w'igitanda ngo hanyuma uce witega ko inzu yawe izobamwo amahoro. Kugwiza amabibiliya mu gihugu ntibituma igihugu kigira amahoro. Bibiliya si igiheko. Igituma ijambo ry'Imana rigira ikimazi si ukuritunga gusa no kurigendera. Ijambo ry'Imana Bibiliya irimwo ibintu dukwiye kumenya mu bwenge, gutahura, hakabamo n'ivyo dusabwa gukora, gushira mu ngiro, hakaba n'ivyo dusabwa kwirinda gukora. Kugira ngo rero ukukuri kuri mu ijambo ry'Imana kuza nihinduka, bidusaba kumenya ivyo dukwiye kumenya, tugakora ivyo dukwiye gukora, tukareka gukora ivyo dusabwa kudakora. Nimba Bibiliya ivuze ngo ntukibe, twebwe tugahitamwo kubandanya tugendera ku mugani uvuga ngo nta utunga ativye, igihugu cacu kizomera nk'igihugu c'abasuma naho tuba dutunze amabibiliya mu mazu. Igihindura igihugu nuko ijambo rinyengetera mu buzima bwacu, tugahindura ingene tubaho. Twamara guhindura ingene tubaho bigatandukiraho turi. Uko bishika ku bantu benshi niko ubuzima bw'igihugu buhinduka. Reka nongere mvuge muri make bimwe mu vyo Bibiliya ivuga. Tubishize mu ngiro bica bizana ihinduka rigaragara. Ndazi ko mubizi kumbure, ariko mu nkundire tubisubiremo. Bibiliya iravuga ngo tuba abantu b'imvuga kuri, ntukabeshe, muvugane ukuri na bagenzi banyu. Iyo abantu batabeshe bituma mu masentare imanza zoroha, kuko bajya abantu baburana bavugana ukuri, bavuga ukuri. Kandi iyo havuzwe ukuri burya mu kuburana birorohera abacamanza kubona aho ingorane iri. Uko abacamanza bahabona n'ingoga niko n'urubanza runyaruka. Kandi uko ababuranye baba bavuze ukuri niko n'urubanza rucibwa ruba rigwiza. Iyo abantu babesha n'abacamanza baratinda bakazazanirwa bakabura ivyo barimwo. Kumenya ukuri bigaca bifata umwanya munini, imanza zigaca ziteba zikaba ziraruhisha abantu ku bintu vyari gushobora guhera mu mwanya muto cyane. Noneho ntibinagoye iyo umuntu yakoze icaha ari imbere ya sentare agaca cemera agasaba imbabazi, urubanza ruca ruba rugufi, washaka n'ibihano hariho igihe bigabanuka kubera umuntu atagoranye. Ariko raba ivyo turimo, ingene abantu babesha bakagira izingu bakarahira abana babo ku bintu bazi neza ko bakoze. Abantu bavuganye ukuri, amasezerano arubahirizwa. Kudahemuka nivyo bica biba ubuzima, guhemuka biragabanuka, abantu ivyo bakoze bakabishira mu ngiro. Ivyegeranyo, amaraporo, nta binyoma biba birimwo. Abarongozi ntibabesha abo barongoye. Ivyo bintu vyose ubishize hamwe urumva ko vyogira ingaruka nziza cyane ku gihugu. Washaka no mu ngo vyogira ingaruka nziza. Hariho imanza mu gihugu zoca zivaho kandi nizihari zonyaruka. Kumbura ibitigiri vy'imanza mu masentare vyoca bigabanuka. Ubucuti hagati y'abantu bwoba bukomeye kuko abantu baba badahemukiranira. Ingo zorama, ibitigiri vy'ingo zisambuka vyoca bigabanuka kuko kenshi ugusambuka kw'ingo
kurafitaniye isano n'ubuhemu bw'abubakani umwe canke uwundi canke bose. Abakorera ibikorwa hamwe bo bishika ko kurusha kuko hoca bukwizigirana bajya abantu bagira ama partenariat boca bakorana neza kurusha kuko atanumwe ariko arabesha uwundi. Reka mfate ikindi ca kabiri. Ijambo ry'Imana riratubuza kwiba, riratubuza kwiha ibintu bitari vyacu. Ntukibe. Aha hantu harimo ijambo rivuga ngo ntugatunge ikintu utakoreye canke utahawe. Hanyuma uretse ivyo harimo n'ijambo rivuga ngo ntugatunge ikintu kirimwe amanyanga. Kuko burya amanyanga n'ubundi buryo bwo kwiba. Ibintu biciye mu binyoma, ibintu biciye muri fraude, ibintu biciye mu mpapuro za magendo, bijya bintu vyose burya n'ubwoko bw'ubusuma. Hamwe abakirisu bose bogenderera ijambo ryo kutiba. Hariho abantu batakaza ibintu ntibabisubizwe. Uyu munsi boca babisubizwa. Kuko iyo umuntu yataye ikintu gacu cigarurira uba wivye. Ndazi ko mu ngeso mu mico yacu tubifata ukundi, mbere abatwitangiye imbere bo bavuga ko ari Imana ziba ziguhaye. Imana zabasokuruza burya kugira ngo ziguhe zabanza kwiba nyenevyo. Umuntu akazogira ingorane nawe ivyo yatakaje ari ubifise. Twebwe si yo Mana twizeye. Imana yihishuye muri Bibiliya si Imana yiba kugira ngo ihe uwundi. Iyo umuntu atakaje ikintu kimusubiza. Yaba twubahiriza iri jambo abasubizwa ivyo bataye baba ari benshi, ariko uyu munsi uwusubije ivyo yatoye tumubona ko umuntu umenga ntagira ubwenge. Abantu benshi barumenga ntagira ubwenge kubera iki? Mu vyizegwa vyacu turacaganzwa na vya bindi vyabasokuruza, ntituganzwa n'ijambo ry'Imana. Abakirisu benshi canke bose bagendeye iri jambo abakoresha bahombeshwa n'abakozi babo kubera kubabesha boca bagabanuka. Ubutunzi bunyuruzwa boca bugabanuka. Amakori atangwa mukuri yoba menshi kandi ivyo vyogira ingaruka nziza cyane ku gihugu. Nimba rero bitameze ukunda bivuze, nimba abiba ari benshi, nimba kuvuga ukuri biri hasi, tugaca tuba mu nkurikizi z'ivyo, nuko hari abakirisu badaha agaciro ijambo ry'Imana nkuko bategerezwa. Babandanya bagendera mu vyizegwa bibi bisanzwe biri mu mico yacu aho guhindukira bakagendera ku ijambo ry'Imana. Rero nashaka ndangize mvuga ngo ijambo ry'Imana Bibiliya rirafise ubushobozi bwo guhindura ibintu cyane, kandi ivyo nzobigaruka ko ndabinoganze mu vyigwa bizokurikira, mu nyigisho zizokurikira. Rirashoboye guhindura ubuzima bw'umuntu, ingo n'imiryango bikamera neza cyane bikabamwe amahoro. Rirashoboye guhindura ikibano, rirashoboye guhindura igihugu. Ariko bisaba yuko abaryakiriye, aba bantu bitwa abakirisu, barigira urufatiro rw'ubuzima bwabo. Ntibarinezerererwe gusa, ntibarisome gusa, ntibasubiremo amajambo gusa ngo bayafate ku mutwe. Ico rivuga bakagikora, ico ribuza bakakireka. Tudakoze gutyo, ukugwirirana kw'abakirisu nta impact kugira kuri societe. Uretse ibitigiri vy'insengero zubakwa, ibitigiri vy'amakorari ari mu gihugu, ibitigiri vy'ibikorane bitegurwa mu gihugu, kumbure n'ubunini bwavyo, ivyo birashobora kugwira. N'amabibiriya mu gihugu arashobora kugwira. Ariko abantu bitwa abakirisu batakiri ijambo ry'Imana nk'ukuri ngendegwako, bakimenyereza gukora ico Imana ivuga, bakimenyereza kudakora ico Imana ibuza, ntaco bihindura mu mibereho y'igihugu. None rero wewe wankurikiranye, nashaka ndagusabe, ndagutera intege. Nimba utari umukirisu bitunganye, birakenewe yuko ico Imana yahishuye nawe ukimenya kandi ukakigenderamo. Hanyuma nimba uri umukirisu, fata ijambo ry'Imana nk'ukuri ntabanduka mu buzima bwawe. Gira umwete wo kuryiga, gira umwete wo kurisoma, gira umwete wo kumenya ico rivuga. Hanyuma ico utahuye ugishire mu ngiro. Nturindire ko abantu bose babitahura, nturindire ko abantu bose bagukomera amashi, ntutangaze nuko abantu baciye bakwanka. Kora igikwiriye abantu bareke, kuko imbere y'Imana umwe wese azoseruka ku gatwe kiwe. Ubugaba bw'abantu ntibukubuze wewe kuja ku rutonde rwiza. Ni wakora gutyo uzoba umwe mu b'Imana izokoresha mu kuzana ihinduka aho uri. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Wakoze cyane kubana nanje, ubandanye umererwa neza.